ndanezerewe uno munsi, merewe neza. No munsi igitsindo ca finale nije ngira ndacinjize neza. Haleluya. Ariko turasoma muri Luka igice c'8. Igice c'8 umurongo wa 43. Hari amajambo avuga ngo umugore agwaye kuguma ava amaraso. Izindi Bibiliya zivuga ngo umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12, yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutangamwo ingemu, ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati, ninda nkozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishyura bati, erega mwigisha, n'ishengero rigukikije rikubanda. Yesu arababwira ati, hari uwunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye, aza ahinda agashitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako nuko akize uwo mwanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngiyi imvugo ya Yesu. Amen. Yesu iki gihe yaravuye i Gerasini, avuye gukiza umuhungu abadandaza baroze. Hariho umuhungu ngo arimo ibidayimoni byinshi cyane, yazurikiwemo n'abadandaza kubera ngo byabaha inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero avuye kwimusendamo ngo aragaruka. Amaze kugaruka ngo asanga ishengero ryinshi ryamurindiriye, harimo na Yayiro umukuru w'isinagogi, kuko yaraje kumutakambira amubwira ati, agakobwa kanje karagwaye gasa n'akapfuye. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Yesu mu gihe yari karagenda aje kuraba aho kana ko kwa Yayiro, Bibiliya itubwiye ngo hari umugore yaravase ubutinyanka abugwaye imyaka 12 ava amaraso. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Rero nagomba tuvuge kuri uyu mugore gusa, ibyo kwa Yayiro tubireke. Imana ishimwe. Uyu mugore yaragwaye abantu b'Imana, kandi yagwaye imyaka 12. Wiyumvira imyaka 12 ava amaraso, avunitse umugongo, anyotewe. Imana tubabarire cyane. Hanyuma rero iyi ndwara, hari ukuntu iyi ndwara yari imeze. Bibiliya tubwira yuko umugore agwaye ubutinyanka, amategeko yavuga yuko akugwa mu bantu akajanwa ahantu ha wenyene, kuko bavuga ngo arahumanye. Imana itubabarire cyane. Akamara y'iminsi 3 ijya bamarayo canke 4 akagaruka. Ariko uyu mugore ngo agira icago gikomeye cyane, amaraso yanka guhagarara. Imana itubabarire cyane. Amara imyaka 12, abandi bamara iminsi 3. Yaragwaye. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, uyu mupfasoni yaragwaye. Yemwe bantu b'Imana, yaragwaye. Haleluya. Amina. Noneho indwara yanka gukira, umugore agira ibyago bitandukanye. Icambere aragwaye, afise umusonga w'indwara. Icakabiri, yatawe n'umuryango kubera amategeko arikavuga. Icagatatu, amategeko arabishimangira ko umuntu nk'uyo akwiye gutabwa ahantu kure akavaho abantu bari, ndetse akamwaka n'uburenganzira bwo kuja mu masengesho canke ahantu habera ibirori yahurira abantu benshi. Iyi ndwara yari ifise ingaruka mbi. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Amen. Rero ikintu cyatumye uyu mugore ababaragira agahinda kenshi niki, kugira umusonga w'indwara idakira, yase gukira. Bibiliya yatubwiye ngo
ngo abavuzi yabajanye kw'ingemu nyinshi, nukuvuga ubutunzi bwose yari afise yabujanye ku bavuzi ngo bamukize icyo cyago cy'indwara, ariko biri komereka avuga ngo habura muntu n'umwe ngo agire icyo amufasha. Agira kugwara, agira kunenwa, agira gutabwa n'umuryango, agira gutabwa n'inshuti, noneho n'indwara yanka gukira. Umugore agira umubabaro utagira ukungana, umugore agira intimba, agira agahinda k'imyaka 12 ata muntu n'umwe amunezwe, ata muntu n'umwe anezwe ivyiwe. Inshuti zamutaye, abagenzi baramuhevye, isi yaramwagiye, abapfumu nabo baramukokoye, ariko vyose ingwara yibura umutima. Yatubabarire cyane. Haleluya. Kandi murabizi mu bisanzwe iyo umuntu agwaye nibakwiye kwitabwaho, nibakwiye kuremeshwa, nibakwiye kwandazwa, ariko wewe yaragwaye ingwara ituma ata muntu n'umwe amwitaho. Imana itabarire cyane. Haleluya. Rero ubu rero yaragwaye, ahubwo n'ingwara agwaye arayihanirwa. Umve guhanirwa ingwara urwaye ntose. Imana itubabarire cyane. Ubwo hari umuntu yotegura kugwara ntuse ngo avuye ngo yagwaye n'ibigirankana ngo niwe yavyoyaye, n'ingorane yari yageze. Agira urusukirane rw'amagorwa, agira amarira n'amaganya atawabiha. Imana itubabarire cyane. Ariko ngo umunsi umwe rero uwo Bibiliya yatubwiye, uyu mugore ngo yumva ibya Yesu. Imana ishimwe cyane. Yumva ibya Yesu. Yesu amaze kumva, amumva yuko ari umuntu w'umunyabuntu, ari umuntu w'umunyakigongwe, amwumva nk'umukiza, amwumva nk'umucunguzi. Yumva wa mugore arizeye mu mutima ati nubwo abantu bampevye, nubwo inshuti zantaye, nubwo abagenzi bazinutswe, nubwo ata amategeko namwe ndengera, nubwo ata muntu umwe yitayeho ibyanje, uko numvise Yesu atabara abandi, uyu ntameze nk'abantu, n'imvugo yiwe si nk'iy'abantu, n'ibyo akora si nk'iby'abantu, ngo noneho afata ingingo yo kurenga amategeko wa mugore. Imana ishimwe cyane. Kubera itegeko ryamubwira ko adashobora guhonyuraho abantu bari, mugore avuga ati nakare kwa rugupfa n'ugupfa kama mbaya, itegeko n'ubundi kwa rukumpana, jewe ndagiye. Imana ishimwe cyane. Mugabo ngo haguruka mu mutima, ngo yizeye mu mutima. Imana ishimwe cyane. Yizeye ko hamwe yobona Yesu, yizeye ko hamwe yomukora ko gusa ngo ingwara yiwe yokira. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero ngo arahaguruka, aca mu ishengero ry'abantu, arabundabunda kugira ntibamubone. Urabona amategeko ibyo avuga, bari guca bavuga ati nguyu yaje, nguyu yaje. Wa mugore noneho yaje, yabaye n'intabarikwa. Imana itubabarire cyane. Ngo yunamika amaso, agenda buke buke. Hanyuma rero ngo aragenda arondera Yesu, agira n'ubwo kumukorako, ngo akora ku buyonga bw'impuzu gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko ngo kubera ukwizera yari afise, ubushobozi buri muri Kristo Yesu, ngo bukominikana n'ukwizera kuri wa mugore. Hanyuma rero ngo buramanuka, buca muri ya kanzu yiwe. Sinzi ngene transfer y'ubushobozi yabaye, ingwara yinjira muri ubushobozi bwinjira muri ya ngwara ya wa mugore. Ngo ako kanya amaraso hagarika kujojota, umugore arakira. Imana ishimwe. Haleluya. Amaze gukira, hama Yesu ngo arahagarara, ahagarika urugendo, arabwira abantu ati ninde nkozeko. Petero muzi ko yari umuntu akunda kwitanganiza, yari umuntu azi kubona ibintu n'ingoga kandi adakunda kuniganwa ijambo. Aramubwira ati Yesu, nubwo uri umwana w'Imana we kameme, yacu ugomba kudufata nk'abantu batagira ubwenge. Wewe uri mu isinzi ry'abantu bariko baragundana, abantu bose bariko bakwisitako, none utanguye kutubaza ngo ninde nkozeko, ngo ni ishengero ryagukozeko. Reka ibyo bintu by'ubuyu wayibireke. Imana itabarire cyane. Hanyuma rero ngo Yesu amubwira atoya, abangunda nabumvise, n'abanyitsitako nabumvise.
numvise, ariko numvise umuntu akozeko kandi icyago yari afise aragikiza. Ngo wa mugore yumva ngo ntakiyoberanye, kandi noneho nta n'ukuntu yari kubiceceka, kuko n'icyatuma ataja mu bantu yarahegeye kugikira. Amategeko nacyakimuvugisha, yari kuvuga ati ubu nimunkura mu bantu ndakomeye, namaze gukira, nakoze kuri Yesu yankijije. Imana ishimwe cyane. Wa mugore ngo aravuga ati mwami Yesu, ni jewe nagukozeko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi kuva nagukozeko ingwara yanje yakize. Yesu ngo aramubwira ati mwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kubwo kwizera kwawe urakize, ni witahire. Imana ishimwe. Haleluya. Niwe yahojeje amarira y'uwo mugore, niwe yomoye umutima w'uwo mugore waruzuyemo agahinda n'ibikomere yakomeretse kubera ingwara, n'ibyo yagiriwe n'amategeko, n'ibyo yagiriwe n'abantu bamurenganya, aho kumwitaho bakamujugunya. Hari abantu b'Imana, iyo umuntu agize ibyago abantu bose baramuta, abantu bakamujugunya. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Hari igihe umuntu agira ingorane akirigwaririra abantu, akirigwa arabona ngo nakayontabara, ariko ugasanga abantu nta n'umwe yitaye ku vyiwe. Abantu benshi bakitwengera ingorane zabo. Haleluya. Nico bituma abantu benshi amarira bamwijoro ku murango bagatwenga kandi bababaye, kubera barahinyuye abantu ingene bameze. Ntacyo womurira kuko n'ubu ntacyo agufasha. Burya amagorwa y'umugabo n'ay'umugore agwira mu ijoro, nayo kumurangura n'amazi utiniguta ati ni mambo sawasawa, nawe wapi yarangiye byaheze. Imana tubabarire cyane. Ariko mu ijoro ugasanga umuntu araza umutwe mu biganza akarira agapfunagirika, nta umubwira ngo mpore, wenyine akihanagura, bwaca mu gitondo akisuka utuzi mu jisho, hanyuma rero yahenga ku irembo agaca avuga ati n'ubundi nshinyambabaye. Imana ishimwe cyane. Yahura n'abantu bati n'amahoro, ati n'amahoro cyane, nawe ntihacihanagura amosozi. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ariko nagira ndakubwira, dufise Imana izi kumva amarira y'umuntu, dufise Imana izi kumva kwitsa umutima k'umuntu, dufise Imana izi guhoza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi icyo nkundira Imana, iyo abantu benshi bakuvuze nabi hanyuma bakagutoteza, bakakwita n'amazina utitwa, bivanye n'ubukene, bivanye n'ingwara, bivanye n'akaga bagiyemwo, niyo igombye kugutabara ibanza kubegeranya. Imana ishimwe cyane. Oya ntiyo gutabara batabona, tuyiha amashira agahezagirwa nziza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Akanwa kagututse Imana iyo gutabara katari hafi, akanwa kakuvuze nabi irabanza ikabegeranya. Ega babandi birukana wa mugore nabo nyene bari ngaho muri ico gikorana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma Yesu amukirizaho bari abantu bagenda bakwiza amakuru ugahinga bavuga bati ibya wa mugore byakoretse. Imana ishimwe cyane. Burya hariho abantu Imana yakubikiye bakuvuze nabi, bakwita amazina utitwa, ariko hari irindi jambo igiye gushira mu kanwa kabo bavuga bahubwira bati mutama, batagishobora kuguhamagara mu izina kubera Imana yakudugije imbere yawe. Haleluya. Imana ni nziza n'agahezagirwa. Ibyawe ntaho biraja, ubwo ukiriho, ubwo ukiri muzima, uracara amahirwe, uracara umukandida w'amahirwe. Imana ishimwe cyane. Tugasuzugura uwo muri kumwe kubera kazoza kiwe Imana yakagize ibanga, ejo hiwe ntahuzi. Twese duhagaze imbere yanyu twarigeze kuba dusuzuguriza. Haleluya. Ariko uno munsi usuzuguye no gutwenga. Kubera Imana yahinduye ibihe. Imana ishimwe cyane. Uretse gusa ko wonyanka ukagira inzigo ukajya imisaya umonye, kusuzugura wo bihera.
wobihera. Imana yavuye ingwara zose zategwa n'inzara, ntazo nkigwaye. Imana ishimwe cyane. Ntiwongaya ngo wambaye neza kundusha, wapi. Ntiwosumbye ibiro, weka. Haleluya. Amagara meza ntayusumbye. Haleluya. Aho ndyama bishobora gusanga ndagusumbye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko nagira ndakubwira, imyaka myinshi yiwanje nayimaze ndi mu marira, nayimaze ntabona inshuti, ntabona umugenzi, ntabona uwo ntabara. Ariko igihe gikwiye kigeze, Imana iravuga ati mwana wanje, igihe cyawe cyo gutabarwa kirageze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Birashoboka ko bayeho ubuzima burushe, birashoboka ko ijoro ryose ari ukurira, birashoboka ko ata mugenzi ufise n'abaguhenda n'indyarya. Imana turabarire cyane. Ariko nagira ndakubwira, niwizera Yesu uyu munsi, haleluya, birashoboka ko abapfumu bakuririye ibintu. Ego umunezero mwinshi, harabihenze ngo bazoronka bize amashuri menshi. Ariko nagira ndakubwira, mu bitaro by'abasazi hari abo bajyanyeyo basaza amadogotora muhira, barasara, abandi bagwara akabonge, abandi akarongora umugore w'ibamba, hanze bakamubaha, ariko yashika muhira bati wambwa. Ugasanga ararushe. Imana tubabarire cyane. Ukagira amafaranga ariko ukaba indushi, kandi uyavise ukarira ukaganya, kandi uvise bihera muri konti. Reka ndakubwire, hari ibintu ubuze bitagugwa n'amafaranga, utobihabwa n'amashuri, utabihabwa n'icyubahiro ufise. None ko ufise amafaranga, muganga akaba yakubujije ibyo urya. Nturya inyama, barakubujije. Nturya amavuta, barakwangiye. Sibyo? Nturya umunyu, bata umutima wacu uhagarara. None amagara meza woyagura wewe? Amagara meza atangwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ushobora kubigira ugaca urwara ingwara igukupa apeti. Apeti ukayibura. None ko wumva wagenze amahanga, hari magazine bigeze winjira ngo bagurisha apeti? Oya da, ntayo. Ugasigara utunzwe n'akamanyu kirigi. Ariko umuntu Imana yahezagiye, Imana ishimwe cyane, ukamubona nko mukene, akavanga ibikanye, akajya bibisi, akajya ibishushe, akajya ibitonoye, akajya ibidatonoye, ariko yajyama ku mugoroba. Haleluya. Bwana ziviwe. Yajyama ku mugoroba, atajyana no ku matera, akajyama ku mukeka, agisinzira gatoya, agishikayo akagona, agasinzira, akikangura bukeye. Ariko iyo wajyamye ku menyo y'inzovu, ukajyama ku gitanda cy'imiliyoni 10, ukarora agatuna mbwene, ukarinda bugukera ko atatira ufise. Itiro worikurahe, worigura ngahe wewe? Nta naho baridandaza. Ntiripimwa ku kilo, ntiritabugwa ku metero, si ku mukasi, si ku munzani, wapi. Itiro ritangwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wanaziviwe. Haleluya. Murabona abantu banyonga ibivewiti, ibijipe bikomakome byiza byameshe, mwe ukabona agenda ariyaga akubita kuri vora. Rero mugabo ukabona umurokore yibereye mu gakiza, yifitiye yebo n'igitabo cy'indirimbo, ari nzokagendana, nzokagendana. Wihagarara ukavuga uti none uyu muntu mu by'ukuri anezerewe n'iki? Yebo yaratobose. Igitabo cy'indirimbo nacone ni musada, ugiye kubiraba n'indyarya ntizisobanutse. Mugabo wowe icyo uri kurarondera kandi ubuze amafaranga, ubuze n'icyubahiro, niwe agifise kandi ntacyo uwo mwaka. Imana ishimwe cyane, yagihawe n'Imana. Burya rero nasanze abantu bose barira, ntibazobabeshe.
hari abaririra mu makoti meza meza, hariho abaririra mu mvutano za menshi, hari abaririra mu nzu z'amakaro ugasanga bazikoropesha amosozi baragowe. nta n'umwe adakeneye Imana, abantu b'Imana. Haleluya! Imana ishimwe. Imana yamojeje amarira niyo yoguhoza n'ayawe. Haleluya! Imana yari yamojeje imbwa ati mpamagarira abagowe, mpamagarira abarira baze kuri jewe ndabatabara. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana irakura agasuzuguro, ikambura umuntu urukoti rw'urubwa ikamwambika icyubahiro. Abantu bagasigara bibaza ngo byaciye bati hehe nyine ko twagiye tubona ijuru ryitamurura rikamutabara, byogenda gute? Imana ishimwe cyane. Haleluya! Bwana ziviwe. Haleluya! Uno munsi n'uwawe wo gutabarwa, utegura umutima wawe. Mureke ndababwire, nubwo wogira so akaba generali, nubwo wogira so akaba umumiliyarderi, nubwo wogira nyokoroma agatwara isi yose, hari amagorwa wurira ntagutabara, kuko nawe navise yandarira. Murabona inama y'abakuru bose bamwe isi yikoranye, hari igihe bibashika bikabacanga ukabona bose ibi bikamera byabaravye bose bifashe ku matama bumiwe. Barumiwe. Imana tabarire cyane. Haleluya! Ariko Yesu bwira mugenza uti ni Yesu ukeneye gusa, ni Yesu. Ntugasukwe n'udufaranga ufise, utumiliyoni ufise, hari n'abandi badutunze, amashuri ufise nawe ufise abakwigishije. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Ariko nagenda kubwire, umucunguzi dufise n'umwe, umukiza dufise n'umwe, ni Yesu wenyine. Naho kwitangirwa nyina w'umuntu akunda umwana turabizi, ariko hari igihe nyina w'umwana, umwana aribwa, nyina akabura icyo akora, akicara impande yiwe akarira gusa, abona atacari bumufasha. Imana ishimwe cyane. Ariko uwo kwigura akagucungura nimwe. Umushoferi w'ikamyo ngo yigeze kugira impuhwe, agira ikigongwe intozi bahuriye mu ibarabara. Munako ari igihe zitonda umurongo zikaja mu kibarabara. Uwo mushoferi w'urukamyo adashikiriye afata ibureke arahagarara. Hanyuma rero abona ntiyozica, mugabo nubwo yahagaze iyindi miduga ikaza ikamudumura ikarengana ikazifyonyora, ngo aje akavuza ihoni ngo rekazi kebura ngo ngaho intozi ntizumva ihoni wapi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma arayumvise aho yavugirije zitumbe ngo zihunge, ngo arahebaruruka ava mu modoka arazegera ati ngaho intozi ziribandaniriza. Imana tubabarire cyane. Hanyuma rero yumva ijwi rimubwira ati wewe ntiwocungura intozi, ntibishoboka. Nubwo uzigirira umutima w'ikigongwe ntiwozicungura, kubera kugira ngo uzicungure hari icyo bigusaba ko nawe uheba kuba umuntu ugacika urutozi rumwe muri zo. Umve hanyuma nawe ntucike urutozi gusa, uce wemera upfe, mugabo upfira aho ziriko zirazanana, uhasiga ijambo rivuga ngo ngaho hano hari kiza mureke napfuye kugira ngo mwemukire. Wa mushoferi ngo abyumvise ati nimba ari ibyo guhinduka inzozi urutozi rero kandi ngapfa nizibanaye zihonyogoje ndagiye. Nico kimwe igihe Imana yari yuzuye uburake igomba guhonya abantu, ngo abamarayika mwijuru ngo barabuze bati Mana babarira umuntu mugirira ikigongwe. Ibinyabugingo n'abatamba bati babarira umuntu. Imana iravuga ati egome mugabo condition imwe gusa, nimba hariho umwe muri mwebwe ashobora kwemera igihanura agomba gukubita umuntu nkakihawe, ave hasi aduze urutoki. Abaserafi nta n'umwe yahagurutse. Babuze bati nimba ari ibyo umuntu niyimenye.
abakerubi bati ninde yemera gucungura umuntu, bati wapi. N'ababatama 24 wapi. Ariko ngo babona ngo umwana w'Imana, intare yo mu muryango wa Yuda, ngo arahagurutsa aravuga ngo ndi hano. Imana ishimwe cyane. Barije urungika gupfa urupfu gupfuye umwana w'umuntu, ariko nanje uzonyizera. Haleluya. Bwana ziviwe. Uzonyizera uzocuma gucika umwana w'Imana, hanyuma igihano cyose yararindiriye kubera ibyaha byiwe agikugweko. Yesu niwe atubereye mu kibanza, niwe yemeye kuruha imiruho y'umuntu, niwe yavuze ngo abarushe n'abaremerewe muze kuri jewe ndabaruhura. Iyo disikuru nta mukuru w'igihugu n'umwe yigeze ayivuga kuva isi yarema. Nta wovuga ngo abarushe n'abaremerewe nimuze, nta mujenerali wo ku rugamba bavuga ngo abarushe, oya ntibikunda. Ni Yesu wenyine niwe yavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muntu w'Imana umaze igihe urushe, inshuti zaragutaye, abagenzi barakuzinutswe, ibyawe byaraguhezeko, ugenda uraganya impande zose, ubayeho ubuzima bw'amarira gusa. Ariko nagenda gutangarize ko uno munsi Yesu arakurindiriye. Haleluya. Uno munsi Yesu arakurindiriye, umwakire akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ibisigaye atunganye byari bidatunganije, aguha munezero mu gishingo cy'umubabaro, aguhe gutwenga mu gishingo cyo kubabara, aguhe kwirugwa, mbese noneho aguhe n'umugisha. Ibyongeye byose akwandikishe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo niwava mu isi uzobagwe umunezero bidashira mu ijuru turiko turajamo. Mbega urahari kugira Yesu agukorera ibyo byose? Hari icyo agusaba kimwe gusa, ni ukumwemera ukamwakira nk'umwami n'umukiza, ukavuga ati jewe ndi umunyabyaha mugabo uno munsi nsabye imbabazi, uno munsi ndagomba kwakira Yesu mu mutima wanje ambera umwami n'umukiza. Yamara kubera umwami n'umukiza araheza gutabara. Mukaya turasengera imitwaro, turasengera indwara, turasengera n'imigisha, bakeneye imigisha bayironke. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko Imana yacu irahezagira, ariko ikigusaba kimwe, kujya atamuriwe kwisigira ku burimiro ngo avuye ngo yagize neza, yagize isuku. Yesu ntashobora kuza mu mutima ukirimo ibyaha, ntashobora kuza mu mutima ukirimo inzigo, ukirimo urwanko, ukirimo ishari, ukirimo uburozi, ukirimo ubusambanyi, ukirimo ikinyoma. Ibyo aribyo byitwa ibyaha. Niba ubifise kuvyiyambura n'ingufu zawe nabyo woshobora, ariko umwanya watuye kimwe gusa ukavuga ngo Yesu ndakwakira umbere umwami n'umukiza, ibyaha muri wewe birahunga, umwami yinjire, umuco winjire, maze ugirirwa neza gutangure. Mbega urahari? Nimba uhari umwanya ni wawe. Duza ukuboko aho uri dusenga Imana. Imana iguhezagire. Duza ukuboko no hakurya y'ibarabara, kuko kiriya si igice cy'abatagatifu gusa. Imana ishimwe. Namwebwe birabaraba. Reka ndabasabe abantu b'Imana, umuntu yadugije ukuboko aho yicaye hose, naho ho bari mu cyubahiro afuma ahagarara aho yari yicaye. Mugabo abandi mwegera imbere yanjye usenga Imana. Ngwino rengana mwegere hano imbere. Abari hakurya ngwino ndabarindira mu kanya dusenge. Haleluya. Dusenge ubwira Imana uti Imana mbabarira ibyaha byanjye byose. Imana yiteguriye kubabarira icyaha cyose wakoze. Nta cyaha na kimwe Imana itababarira mu gihe uwagikoze amanitse amaboko akavuga ati ndihanye mbabarira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndarindira n'abari kure bariko baraza, kuko nicyo cyatuzanye kugira ngo twamamaze inkuru nziza y'agakiza ka Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari abari badugije bamwitira ibine, ariko muvuye muhagararaho mwari muri. Ariko nimba ataco bigutwaye wigire hano imbere inshuti yanjye. Imana ishimwe. Haleluya. Taco bitwaye. Twebwe umunsi batubwira ngo twihane,
twararize umunezero twumva muri twebwe umenga n'ikintu gituritse turemuruwe dutabawe agahinda gaheze umunezero uzamo tuvuga ku ndimi nshasha. Imana ishimwe. Mbega muri uruhande hamwe Yesu yoza ubunyana ati abaja mu ijuru n'abajani murimo. Haleluya. Ntacaha yo basangana mwaratagatifuye none nimba utarimwo urindira ikikuza mu bandi. Ngwino nshuti yanjye ngwino Imana iguhezagire nawe we ngwino ntacyo bitwaye. Imana ishimwe. Haleluya. Reka nsabe rero n'abandi bicaye bave hasi bahagarara aho bari, hanyuma abari hano ndabasaba ikintu kimwe gusa coroshe, tuduze amaboko yacu, tuduze ibiganza, dutanga imihoho, ubwire umwami Yesu uti mwami Yesu jewe ndaje uko ndi kose unyakire. Imana nticimanza nk'abantu, ntivuga nk'abantu, oya Imana irababarira kandi yavuze ngo ibyaha byawe naho byotukura tukutuku ntugire ubwoba irabiharira usigare wera nka sheregi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Reka mbuye n'abari hakurya y'ibarabara mumfashe tuduza amaboko, n'abari mwitiribiye tuduza amaboko, tubwire Imana cyane cyane abadugije amaboko bari hano imbere bavuga ngo je gutora imbabazi, nje kwihana. Imana nishimwe abantu b'Imana. Reka muvuge muri ano majambo, uvuga uti mwami Yesu, reka ndakwinginge twugara amaso, ugara amaso, ugara amaso, ugara amaso dusenga Imana ntiduteba. Uvuga uti uhoraho Mana ndagushimiye numvise ijambo ryawe none riransinze jewe ndi umunyabyaha. Uhoraho Mana kandi numvise ko uri umunyembabazi, nje imbere yawe mbabarira, ngirira ikigongwe ku byaha byanje byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka byose ndi imbere yawe Mana, ubimbabarire. Mwami Yesu Kristo, nduguruye umutima wanje, ngwino ube muri jewe, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu, njewe ndatuye n'akanwa kanje yuko wewe uri umwana w'Imana, ndizeye mu mutima yuko wapfuye ukazuka mu bapfuye. Mwami Yesu, ndaguhaye ubugingo bwanje, ndaguhaye ubugingo bwanje, nawe umpu bwawe. Kuva uyu munsi ndasezeye Satani n'ibikorwa vyiwe. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana. Kuva uyu munsi ndakijijwe. Kuva uyu munsi ijuru rishirako ikimenyetso arico mpemu yera, nanje uyu munsi izina ryanje ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, aho uzozira uje gutora ishengero, uje gutora abaragwa ubwami bw'Imana, ijuru ry'umunezero w'ibihe bidashira. Niwasoma ayo mazina nanje igiwanje rize ryumvikanemo, ndakwitabe njane nawe. Mwami Yesu, kuva uyu munsi ndakwinginze, nsuka ku bubasha, nsuka ku bubasha, nsukamo inzara n'inyota byo gusoma ijambo ryawe, byo gusenga, byo kwinginga, byo kuvuga ubutumwa bwiza. Nyambika inkomezi zo kunesha inyoshambi za shetani.
mwami Yesu fata ukuboko ugendane nanje kuva uyu munsi ntangurane nawe nzosozerane nawe icyo ndagusabye urampe iherezo ryiza ninanyerera mu nzira urazomvyura kugira ngo sintembe ngo ngumeyo mwami Yesu nzokwamamaza nzogukurikira nzogukorera kandi nanje nzi yuko aho uzokwambikira ibitsibo abashikanye benshi mu kugororoka nanje nzokwambikwa urakoze mwana urakoze kibirenge kizima turagukomeye amashi turakuvugirije impundu urabereye gusenga haleluya amen mugumaho ndabasengerere uhoraho mana data se umwami wacu Yesu Kristo aya maboko aduze mwami yerekeze wawe ibi biganza byose mwami bitumberejwe mu ijuru yuri izina ryawe mwami rihabwe icyubahiro buri muntu wese urazi icyakenyeye umutima wiwe urazabiza intege nke ndabasabiye inkomezi ubaha amaso yo kubona ubaha amatwi yo kumva ubaha ubwenge nyaguhora ku ngoma ugusesangura impemu kuko muri gihe mwami turimo ari igihe mwami cy'ibisobangane harimo igihe cy'ibisa n'ibyawe atari ibyawe ndasabiye ubwenge bano bantu mwami nibahura n'impemu z'abavugishwa ibinyoma baze bazimenye maze bazihunge mu izina rya Yesu Kristo basukemo inzara n'inyota byo gusoma ijambo ryawe bumve mwami bakunyotewe hakurya impongo ihuzagizwa mu bugaragu irondera amazi imitima yabo mwami yami ihuzagizwa irondera kugororoka kuva kuri wewe urakoze kibirenge kizima ubagirire neza imitwaro yabo mwami uyibambure uyibature maze bumve kwidegembya izina ryawe rihabwe icyubahiro ndabubatse kw'igihome cy'ukuboko kwawe mwami uhoraho ndabubatse kw'igihome cy'amaraso ya Yesu Kristo imyami y'umugwanizi izobarondera izobabure uyivunagurire kure nyaguhora ku ngoma icyubahiro n'inganje byose bibyawe kuva uyu munsi abari bafise agahinda abari bafise umubabaro abari bafise ubukene abari bafise ingwara zitandukanye maze nyaguhora ku ngoma bose batabarirwe icyarimwe impundu zivuge tuze twumve gushingira intahe ukugira neza kwawe icyubahiro n'inganje byose bikomeze kuba ibyawe kuko bumva gusenga kwacu turagukengurukiye kubikoze udukorere ibyo tudasenze tudasabye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe turagukomeye amashi kandi turakuvugirije impundu icyubahiro n'inganje byose bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka nimba hariho abagwaye tubwiye ko dusengera abagwaye Imana ishimwe nibaza ko wa muntu bajaye inyuma ngira yatabawe imyuka mibi yahunze Imana ishimwe cyane hari umuntu twabonye yafashwe n'imyuka mibi mugabo ntiyari kuguma ngaha ntibyashoboka imyuka mibi azi ikibanza cyayo amen. Reka nimba hari abandi bumva ugwaye haleluya Imana ishimwe cyane nimba wumva ugwaye mu kwizera kwinshi twumvise ijambo ry'Imana ry'urya mugore yaragwaye butinyanka yavuze ngo nubwo yokora ku buyonga bw'impuzu gusa ngo yumva yokira duzo kwizera Imana ishimwe nawe rero naganda gusabe nimba wumva ugwaye uhakore Imana ishimwe cyane ikiganza kimwe gikora ugwaye ikindi kiduze dusenga Imana kuko turazi ko mu cishago ya Yesu Kristo niho ingwara zose zakiriye Imana ishimwe cyane mwami turagushimiye genda nyaguhora ku ngoma ku muntu wese mwami afise ahagwaye ariko arakwereka mu kwizera kwiwe ndasengeye ingwara zose ziri hano ndazikankamiye mu izina rya Yesu Kristo zihunge
zaba indwara zifatira mu mutwe, zaba zifatira mu maso, zaba zifatira mu matwi, zaba zifatira ku rukoba, zaba indwara zo mu mitsi, zaba indwara zo mu nda, zaba indwara zo mu magufa, zaba indwara zo mu kanwa, zaba indwara zisukwa ziterwa n'imyuka mibi, zose mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo nizihunge imibiri y'aba bantu mwami. Ibi ngoro ya mpwemu yera kandi imeze neza, icyubahiro n'ingano byose bikomeze kuba ibyawe. Urakoze Nyaguhora ku ngoma. Turakankamiye impwemu mbi, impwemu mbi z'abarozi, impwemu z'abakonikoni, impwemu z'imizimu, impwemu mbi zose zituruka ikuzimu turazisabije mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese mwami Nyaguhora ku ngoma yidegemvye, kandi Nyaguhora ku ngoma agaragare mu ishusho y'umuriro igihe cyose ahuye n'impwemu mbi, maze Nyaguhora ku ngoma bigaragare yuko ari wowe Mana yacu, kudutungiye mu isi mbi ukayiturindiramwo, ukaduha ubudahangagwa. Icyubahiro n'ingano byose bibi byawe ubikorere ihanga ryawe. Uyu muntu wese yadugije kwizera mwami, adashingira nta bakozi b'Imana, ababwira ko kuva uyu munsi cyari haduze ikiganza kizera ko akize, yumvise gukira umubiri wiwe. Natwe mwami bizodutera intege, bidukomeze, twongere tuguhe n'ayandi mashimwe. Dusenze gutyo twizeye yuko bakijije indwara. Icyubahiro n'ingano byose bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Kuri babandi bagiye kwakira Yesu umwami n'umukiza, bamwe bakizwa bavuga bati twebwe ibyaha turabisezeye, mureke nabasabe umwe wese ngira aho yegereye hari ishengero, hari abakozi b'Imana bari ngaha, azogende bamufashe mu ntambuko za mbere ziwe kugira azogera ahantu ashika mu gihagararo nawe ashobora kumva yofasha abandi. Imana yo mu ijuru bampera umugisha kandi bagirire neza, amen. Muhezagirwe.